Amatongo abiri yahawe impunzi z'abanyarwanda mu 1971 niyo yashikirijwe leta muri zone Ngagara, quartier ya 6 na quartier y'indwi. Ayo matongo akaba asanzwe arimwo amashure nka Lycée de l'Amitié na Lycée Saint Gabriel. Godefroy Ntahondi asanzwe aserukira ibijanye n'amatongo muri CNTB yamenyesheje ko iyi ngingo ica ija mu ngiro ubu nyene tumukurikirane. W'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB ku matati ari ku mutumba wa Ngagara, quartier ya 6 zone Ngagara, commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 12 ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2021 abagize umugwi CNTB mu gisagara ca Bujumbura bari kumwe n'abaserukira uwo mugwi muri commune Ntahangwa n'abaserukira uwo mugwi nyene muri quartier Ngagara 7 baremeje icese ko bashize mu ngiro ingingo ya quartier 6 ingingo nimero ubusa agakodi 2015 yafashwe n'umugwi CNTB ku rwego rw'igihugu ku matati y'itongo rya leta riri muri iyi quartier. Hari ishure Lycée de l'Amitié, ancien collège Saint-Albert ivuga iti ingingo ya mbere ariyo imwe rudende itongo ripima ihegitari 5 ririmwo Lycée de l'Amitié ariyo ancien collège Saint-Albert d'enfants réfugiés rwandais risubijwe mu minwe ya leta. Iyi ngingo ija mu ngiro kuva uyu munsi nkuko icegeranyo c'umugwi CNTB cyamaze kubishira ahabona. Aha ico nca nongera ko nuko hari abasanzwe bakorera ngaha, mbere hariho n'abasanzwe bafise mu rushengero, hakabamwo nishira hamwe ryo gutuma tumanako Econet Leo isanzwe rifisemwo ama antenne, bakaba bahaje mu nzira bo nyene basanzwe bazi zitubahije amategeko agenga iki kibanza turimwo. Abo igikorwa cyose basubira gukoreramo ngaha babanza kuronka uburenganzira bw'ubushikiranganje bujejwe ivy'inyubako n'itunganywa y'ibisagara. Nagomba nce mpamagara uwaserukiye ubushikiranganje kugira ngo asinye nk'uwakiriye iri tongo n'inyubako zirimwo, hanyuma hacasinya abaserukira umugwi CNTB, hacasinya kandi abaserukira intwaro, mbere harajamwo n'ubuserukira ubushikanganje bw'indero kuko iki gisata gisanzwe gikoreramwo kirongowe iwabo. Inyuma y'iki gikorwa nyene tushadushikira n'ikindi kibanza kiri ngaha hirya kandi bisangiye imvo n'imvano y'amatati, naco nyene cagizwe ko enquête kandi kirasubizwa mu minwe ya leta. Ahari ishure ryitwa Lycée Saint Gabriel aha hirya gatoyi, ariko muri kano kanya nagomba dutereke umukono tuce tuzunguruka aho rica, aho haza kuboneka akanenge abahinga babijejwe bazoca baza babishire mu ngiro. Nico gituma nkuko babivuze ushaka kuba afise ikibazo kimwe canke ikindi, inzira zo kubaza ziratomoye bazibabwiye, nuwo kenera abakuru atandukanye nawe nyene yaronka aciye mu gisata c'umugwi CNTB canke ahandi hose yobona ko bikenewe. Kuva rero kuri uyu munota tumwe turavugana, iki kibanza turimo n'ibirimo vyose biri mu minwe ya leta, bikaba bihagarariwe n'ubushikiranganje buraba ivy'inyubako no gutunganya ibisagara. Murakoze. Nyamara ngo nubwo biruko itongo ririmwo Lycée de l'Amitié ngo ni rya diocese ya Ngozi nkuko bivugwa
n'intumwa yarungitswe n'iyo diyoseze. Anza rino tongo mushikirije ari tongo ryashikirijwe diyoseze ya Ngozi mu mwaka w'1971. Hakaba hariho un contrat de cession yasinywe mu itariki 12 z'ukwa gatanu mu 1971. Uwaserukiye diyoseze ya Ngozi mu kwakira iki hano hantu yari umusaseredoti yitwa Hermenegilde Twagira Umukiza. Hanyuma uyo nawe yari umusaseredoti ari ino w'umunyarwanda, akaba yafasha mu kwigisha no mu kurera impunzi z'abanyarwanda. Hanyuma mu nyuma baratevye, abanyarwanda baratevye barasubira iwabo. Mugabo college yagumyeho. None iryo niryo jambo nagomba kubashikiriza kugira ngo mumenye yuko itongo mushikirije leta ku uno munsi ari itongo rya diyoseze ya Ngozi gushika uno munsi. Hanyuma ibisigaye dosiye izoheza ibandanye. Niryo rero jambo nagomba kubashikiriza. Murakoze. Mwomenya ko n'ikigo OBR gisanzwe kihafise ihegitare n'inusu yahawe na leta kugira ngo iharangurire nayo imigambi. Umushikiranganji Maître Deogratias Sanganiye umwami aserukira ubushikiranganji bw'inyubako za leta yamenyesheje ko yakiriye ayo matongo, nyamara ko ibikorwa byahora bihakorerwa bidaca bihagarara, ari uguca ahubwo babandanya bakora, nyamara bakihutira guca bitura ubwo bushikiranganji kugira ngo bitungane. Mbese yego turashikirijwe nka leta iri tongo, mugo turumvise yuko uburinganire bwayo twabwumvise hegitari 5, mugo twumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri hegitari 5. Ntabwo no munsi twogena twapimye abahinga nico bajejwe, amapla twayabonye bazoza bayazana bayakorereko, hama barabe ko abantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani, hazocakora amategeko nta kindi. Kuri imirimo nayo isanzwe ihakorerwa, turi muri leta nkozi leta mvyeyi. Leta nkozi leta mvyeyi irafise intumbero zinezi ihangiro yihaye. Ubwa mbere no gukoresha neza ivya leta, kugira ivya leta ntivyigarurigwe n'akagwi k'abantu bamwe bamwe. Bwa kabiri intumbero ya leta murayizi niyo guhana vuba na bwangu abakoze amakosa. Umuntu akoze ikosa leta nkozi leta mvyeyi tuza kumurabira igihano gikwiranye n'amategeko, kubera yuko udahanye umuntu no munsi ntumuhane mu ndwiza, bisigura yuko n'uwo mu mwaka uza nawe nyene ntuzomuhane gukoba umurenganije. Hama ikindi gira gatatu ni gukoresha neza ivya leta nk'uko ari ivyawe, la gestion de la chose publique en bon père de famille. Hama ihangiro rigira kane, ihangiro rigira kane ryo ryanyuma ni ryo gutunganiriza bene gihugu bose atamwana n'ikinono. Nuko ayo mahangiro uko arane duteza kuyakurikiza, gukoresha neza ivya leta, tukakurikiza amategeko ntagire umuntu arenganywa uhanwa gahanwa. Ivya leta tukabikoresha neza nk'uko ari vyacu twese ari tunga rusangi, hama tugatunganiriza bene gihugu bose atamwana n'ikinono. Cyo ni ikintu cyumvikana gose cyane. Rero guhera no munsi twiteze yuko nta kibazo nyamukuru gitezwa guca kihaba, nta ngingo tuje gufatira ngaha, ahubwo abo basanzwe bose ibyo bahakorera imiryango iruguruye. Karibu mu bushikiranganje bw'inyubakwa, ibikoresho bya leta no gwiza uburaro, twicare dusesangure turabe amategeko icyavuga, hama turabe naho dutegerezwa guhuriza. Nta muntu n'umwe uza kuvunikira muri iki gikorwa. Leta nkozi leta mvyeyi siyo kurisha abantu, siyo kuvuna abantu, niyo kubatunganya. Ko bamenyesha ko ico gikorwa carangijwe no gushirako umukono kuri iyo ngingo yo gusubiza ayo matongo.